ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR yaburiye uyu munsi kuwa kabiri ko ubushyamirane muri Sudani bushobora kuzakura mu byabo abantu barenga miliyoni imwe. HCR igereranya ko abarenga miliyoni 2,500,000 bavuye mu byabo guhera mu kwezi kwa kane. Komisiyo y'itora muri Sierra Leone yatangaje ko Perezida Julius Maada Bio ari imbere na 60% by'amajwi amaze kubarurwa. Gabon yo izakoresha itora rya perezida, ay'abadepite hamwe n'ay'uturere mu kwezi kwa munani. Perezida uri ku buyobozi n'ishyaka rye barakunzwe cyane. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Afurika y'Epfo Naledi Pandor yavuze ko kwigomeka byabaye mu Burusiya mu mpera z'icyumweru bitaza koma mu nkokora ibikorwa by'abakuru b'ibihugu bya Afurika bigamije amahoro muri Ukraine. Naho ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters byasanze abayobozi bakomeye b'Amerika bafite igisekuru cya hafi n'abagize abirabura bacakara. Barimo ba perezida 5 bakiriho, abacamanza 2 b'urukiko rw'ikirenga, ba guverineri 11 n'ijana mu badepite n'abasenateri 535 bagize Kongere y'Amerika.